Arabie Saoudite yatsinzwe n'umugwi wa Arabie Saoudite ego abantu baravuga ati ya Argentine tuzi ya Messi ivuga mu bimenyesha makuru cyane bigiye kurangiraga abakunzi bacu barabonye ko twanditse no ku mbuga muri Arabie Saoudite bahise babaha ikonje abakinyi babaha imiduga myiza mu kwigina iyo ntsinzi ntivyagarukiye aho Mexique inganya na Pologne ubusa ku bundi urukino rukurikira Pologne itsinda Arabie Saoudite ibitsindo 2 ku busa Argentine itsinda Mexique nayo nyene ibitsindo 2 ku busa urukino rugira gatatu uko biri kose si inkuru nziza ariko turashima uko vyagenze urunani twarasezerewe ntivyakunze yuko rushika muri bare 2023 izobera aho hakurya Kigali ni nyuma yo gutsindwa yari yatanguye neza itsinda umugwi wo muri Kenya ariko birangira nayo itanguye kuziratsindwa yaratsinze n'umugwi urukino rugira kabiri tuyibutsa yuko n'umuntu wese afise ikintu akora akeneye yuko gishika kure cyangwa abantu bakimenye si byiza gukora wiyugaranye shikira aho Ndufacom company korera uze tuguhe ikiganiro urushikirize ikiganiro wamamaze uvuge imirimo yawe ukora iyo aho ukorera kugira ngo abantu bamenye aho ukorera imirimo yawe niho bizo televiziyo Ndufacom twizere yuko mumeze neza natwe tumeze neza ikiganiro ni Ndufa Sport nkuko bisanzwe nkuko mama mu gihabwa igihe cyose twaba turi babiri ko turagishikiriza kuri micro ni twagereza Veniste ndi kumwe na Paule niyo nkuru ego nuko uno munsi tugiye kubana tuvuga amakuru y'inkino aho tuza kuvuga amakuru y'inkino yibanda cyane hano iwacu muri Primus League turasimbira mu gikombe c'isi duce ku mugwi wacu w'urunani turabe naho vyansi ingene vyagenze hama turabe vy'umwihariko ingene izi faze zo mu mapure muri Coupe du Monde zigiye kurangira ingene zagenze nizigiye kugwanako mu gice c'umunani gishiri cyanyu n'ibindi ni mukanya gisasa reka tubahe ikaze abakunzi bacu ba Ndufacom TV bakurikirana ikiganiro ca Ndufa Sport babandanye badushigikira nkuko bama babikora turabizeye turabakunda kandi namwe turazi ko mudukunda cyane kaze rero tubane mu iki kiganiro nkuko mwama mubikora ce duhera ngaha iwacu muri Primus League turabe ingene championnat yagenze uko biri kose naho hariko haraba Coupe du Monde aho iwacu twagumye twikinira za Kayanza na za Vitaro ziguma zitanga umunezero reka tuce turaba rero ingene journée ya 14 yagenze turabe n'ingene ubu urutonde gwifashe tuje tugira ko turabana calendrier match zizobejo na hirya ejo karibu cyane reka veni uturabire ingene byari byifashe ku bibuga bitandukanye ngaha iwacu Burundi bibuga bitandukanye abenshi bariko barakina indwi igira 14 aho umugwi wa Interstar warikoratana mu mitwe n'umugwi wa Top Junior aho Interstar yifatiye mu gahanga umugwi wa Top Junior mu gutsira ibitsindo 2 ku busa ku rundi ruhande Kayanza United yongeye kugaruka aho yatsinze nayo igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Egrema rukino rutari goroshe cyane kuko ari migwi y'ibihangange byari byoroshe hajya gukura amanota 3 ku mugwi wa Egrema noko bari muhira mu Kayanza tuvyibaze bibe byaguma muri yuko muri mu cibitoke kwitsindira uwo munsi amahirwe atamusekeye baramutsinda gusa rwari urukino ruryoshe rukomeye rurimo ibiharuro byinshi cyane ku rundi ruhande umugwi wa Vitaro yose wariko uratsinda umugwi wa New Oil igitsindo kimwe nabone ku busa Vitaro ahubwo yatsinze Musongati
yari isanze Igitega urukino rutari goroshe cyane yatsindiye Musongati muhiri wabo Igitega igitsindo kimwe ku ni haba abafana ba Vitaro batanguye kuguma bavuga ngo nyeninzu bimwe twumva hariya ngo nyeninzu umva ngo umwami w'umupira ngo yagarutse reka twizere kuko Vitaro uko biri kose umuvuduko izananye ifise bameze neza mu iki gihe ntawo hengeshanya kuvuga ko reka twindire turabe haracyari kare ntaho kuvuga byinshi mugabo ku rundi ruhande mu guma muru bandanya werekana unyagira mu gutsinda ibitsindo byinshi ngirano bine kuri kimwe umugwi wa Muri urumva ugize imisi utsinda ibitsindo hamwe nawe uvuga ati numugwi ufise abataka utsinze umugwi urawutsinda by'ukuri bikaboneka urunuke ntigwabereye muhira ntigwabereye mu Cibitoke gwabereye imuyinga gwabereye muyinga bamwe bakavuga yuko kuma muri tsinda ro kimwe yatsinze sinze bine kuri kimwe Muri iratsinda yego reka ku rundi ruhande naho umugwi wa Bujumbura City wari kurakora na Magara Young Boys utsindwa na Magara Young Boys ekipi iriko iraduga neza cyane hamwe novuga ati ni ekipi iriko irisubirako yatanguye neza ubwa mbere bica birakwama none yasubiye kuduga vraiment twovuga ngo ni ekipi iduze mu gihe gito mu minsi yahera yabarizwa mu murongo tukura mu minsi yahera yari ya mbere duhereye inyuma none ubu ibarizwa ni buri mu kibanza c'icumi cyangwa c'icumi na rimwe urumva ko iriko irakora akazi kandi irabandanya yisubiza iteka nk'uko yabitanguye reka tubyizere ko iribyukiranya urabona yuko nimba mu minsi heza yari mu kibanza ca 15 16 uno munsi ikaba igeze ku kibanza c'icumi ku rukino rwa 14 shampiyona yashobora kurangira ino ekipe ibarizwa muri ekipe zine za mbere nta gitangaje coba kirimwo kuko n'amanota basumbasumbanya ni makeyi cyane birashoboka cyane ku rundi ruhande umugwi wa Dynamique wari kurahura na Flambeau du Centre watsinze n'umugwi ibitsindo bibiri kuri kimwe ku rundi ruhande naho Olympique Star wariko uranganyisa kuwundi mugwi wa Message ngose nta gitangaza kirimwo iyi abari derby yo muri Noro iyo zihuye ize ekipe zo muri Noro Kayanza United Message nizi zimuyinga Olympic Star abari nkino ziteye ubwoba n'abafana bakurikirana usanga barabikurikirana cyane gose usanga bitandukanyeho nizi zindi urabona ko aha naho Tigre Noir yari kiratsinda Rukinzo ibitsindo biri kuri kimwe uko biri kose ijourne genda yiravye ntaco yari ibaye ni journe twabonyemwo ibitangaza bimwe mugabo hari zatsinze byaboneka ko zitsinda by'ukuri kandi urabona ko ni journe yacanzemwo harabonetse ibitsindo ahandi birabura mugabo ntaco vyari bitwaye kandi Vitaro yarakinye urukino rwayo na Olympic Star yego niyo yatanguye Vitaro itsinda Olympic Star ibitsindo 3-0 naho reba abafana ba Vitaro baciye bagirira inguvu batanguye kuvuga yuko ibintu vyaryoshe Vitaro yagarutse ku karanga mutima by'ukuri biracashoboka kuko ku kibanzira ca igira kabiri urumva yuko urumva ko atakidashoboka champion iracari hafi mu gihe boguma bitwara uko bitwaye uravye staff bafise iyo bagiye gukina barahimiriza abafana babo ama message ahibujumbura gumacana ko nabantu ubona ko bariko baragaruka muri mood vy'ukuri y'umupira staff nziza abakinyi barashoboye n'abafana basubiye kubaje inyuma mu bisanzwe umupira w'amaguru canke ndetse no mu zindi nkino ekipe nimbiri mu bihe vyiza kandi kiritwara neza bikaboneka umufana ategereza kunezerwa kandi umufana yanezerewe urukino nubwo gobera hakurya y'amazi aragenda kugenda gushikira umugwi reka twizere yuko Vitaro igiye gusubira kuja mu bihe vyiza reka uturabire Veniste urutonde rw'ingene zifashe imbere yuko zikina ejo na hirya ejo journée ya 15 ego ku rutonde nkuko bisanzwe
mu kibanza ca mbere ni umugwi wa Bumamuru ufise amanota 29 n'inkino z'ibirarane zishika kuri zibiri. Umugwi wa Vitaro FC ukaza mu kibanza ca kabiri ukaba ufise nawo amanota 29 baranganya basumbanya ibitsindo gusa. Mu kibanza ca gatatu ni umugwi wa Flambeau du Centre. Umugwi wa Flambeau du Centre n'amanota 23 urumva ko harimwo ekare nini hagati y'umugwi wa kabiri n'umugwi wa gatatu. Ego ni nini nekare amanota 6 ni nini mugabo utibagiye Flambeau du Centre ufise ibirarane byinshi. Ego kuko nko ku itariki y'indwi inyuma yizi bazokina mu weekend bo bitariki indwi bazoca bakina urukino rw'ikirarane na magara ya Boys. Urumva mu gihe yotsinda urukino izokina mu weekend igatsinda ni urumva ko izobibashikiriye amanota 29. Uno mugwi wa Flambeau du Centre uri kurerekana budahangagwa kuko kuba uri mu kibanza ca gatatu hariho iyindi migwi ifise zino nkino nka zose zikwiye mugabo ugasanga uri mu kibanza ca gatatu iyo yindi migwi ifise inkino zisa n'izikwiye. Twavuga nka Aigle Noir ikurikira mu kibanza ca kane iri mu kibanza ca kane n'amanota 23 nyene. Ahubwo izi equipe nizo twavuga yuko zisa n'iziriko zirakwega ibirenge kuko amanota 23 bisanzwe Flambeau du Centre nayo nyene twoyishira mu iyo migwi itatu irikira irahatanira igikombe tubona kuko niziza Bumamuru ntizosya bwose ziravye nabejo zozinduka zisanga ziri nyuma ya Flambeau du Centre. Ibintu nabibonye birashoboka cyane. Umugwi wa Muri mu mwaka uheze warayibonye yuko habuze akantu gatonya kugira ngo utabukwe ihigana rya Primus League kandi uje ubuhoro buhoro. Uno mugwi wa Bumamuru amahirwe kuva mu ntango gushika birangira igikombe kibuciye mu minwe. Flambeau du Centre ziracitwarira byoroshe iracitwarira baravye nabi no mu gushora kongera no kucisubiza. Eka turindire turabira izo zindi nyene aho zihagaze. Ego mu kibanza ca gatanu hacaza umugwi wa Rukinzo n'amanota 23. Ikibanza ca gatandatu n'umugwi wa Kayanza United n'amanota 22. Hagakurikira mu kibanza c'indwi umugwi wa Lomisaje Ngozi n'amanota 21. Mu kibanza c'8 n'umugwi wa Musongati ufise amanota 19. Mu kibanza c'9 n'umugwi wa Olympique Star ufise amanota 16. Wegeranye cyane n'umugwi uri mu kibanza c'10 wa Magara Young Boys n'amanota 15. Magara Young Boys yadoze cyane bikwiye yaragaragaje ingufu zidasanzwe mu minsi ikura mu kibanza bitatu vya nyuma. Ego ubu kabahagaze mu kibanza ca 10. Mu kibanza ca 11 hari umugwi wa Bujumbura City n'amanota 18. Umugwi wa Tigre Noir uheruka kuva mu cyicaro ca kabiri uhagaze mu kibanza ca 12 n'amanota 15. na Interstar baza na Interstar Ngwa Interstar ufise 12. Yego kandi ca 13 urumva baregeranye uko bazananye. Mu kibanza ca 14 twatanguye muri ya migwi zone rouge bashobora kubona bageze hariya. Umugwi wa Top Junior uri mu kibanza ca 14 n'amanota 12. Umugwi wa Burundi Sport Dynamic uri mu kibanza ca 15 amanota 9. Unganya amanota n'umugwi wa Muri uri mu kibanza ca nyuma aricyo ca 16 n'amanota 9. Ariko je ndafise ikibazo ca uyu mugwi Muri mu mwaka uheze wari mu migwi ihatanira igikombe. Twarabigarutse ko uragerageza ningira na amanota 9 bafise uri tubona umengo uragarutse ariko bisubira kwanga. None barafite kare namye ndasoma kuri page yabo baravuga ngo abakinyi basuye kumera neza ngo ubu bimeze neza. Eski barafise ikibazo c'abakinyi, bafise ikibazo c'uburyo, bafise ikibazo ikihe kugeza yaho usanga umugwi mu mwaka uheze wahatanira igikombe ariko ubu ukabubarizwa gukoroka hari yepfu ushobora kumanuka. Nibaza yuko ababijejwe muri Athletic Niyoiri bashiremwe inguvu basubire biyambika umutamana
biramaramaje kubona umugwi wariko uraharanira igikombe tuwubona ahubwo uriko haranira kuva mu murongo utukura twari kuwubona ahubwo urwanira igikombe kandi ivyo ntibishikiye niyoyi ni ibintu bikunda gushika mugabo abantu bajejwe imigwi ego ufashije umugwi ntucucike intege ngo kubera udatwaye igikombe umugwi ntiwawutegura umwaka umwe raba message kids ni umugwi wateguwe hafi nk'imyaka kirenga ingahe wagiye kubona ivyamwa mu nyuma mugo urabona ubu message nizo ziguma zikora frambo di centre message ngozi barakoze barakora rero na nyoyi utabonye batwaye igikombe ntibace bahagarika kubafasha je mu bisanzwe ibi bintu mbo se umugwi wa mbere bigenze uko mugabo ni ibintu bikunda kugaragara cyane mu hino champion yacu ya Primus League biratangaje kubona yuko equipe yoba yari muri equipe zitatu za mbere ziharanira igikombe cy'umwaka uhetse uno munsi ikaba yugarira ikaba ari imikanda cyane bo ahanini ikintu nkunda kugaruka ko cyangwa n'abandi bagaruka ko biva mu burongozi hari mu bisanzwe udashigikiwe mu buryo cyane cyane bw'amafaranga hama no muri staff hari uguhuza umumenyereza n'abakinyi ndetse n'abarongoye staff yose bahurize ku kintu kimwe nta terambere mwiteze nta umugwi nta hantu hamwe nibaza nuko kuntu batumva by'ukuri ko umugwi utegurwa hari umuntu umukoca uw'umugwi akakubwira ati ego umwaka ntuze unyizere ko ibitangaza niburaya niko bimeze hama gategura umugwi umwaka umwe ibiri umwaka ugira gatatu ukamwitega ko ibitangaza ariko ikibazo dufise ni Burundi umuntu naho yo sponsoriza umugwi cyangwa bagakurikirana umugwi kamera neza icyambere abakinyi bose baca babagurisha batabagurishije naho baca bagenda urabagiye mu Rwanda urabagiye muri Tanzania ivyo ntituvyanse n'iterambere ry'abakinyi mugabo natwe tukaraba kugira championnat yacu ikomere hama umugwi ugategurwa hama bakabona kuronka abo basohora nabo basigarana umugwi ukaguma ukomeye ukaguma muri ya migwi ihatanira ibikombe uko ugasanga ibintu biguma bigenze neza nayo ni wafata umugwi umwaka umwe ubonye utaguhaye umusaruro ngo urahevye aho bizokugora oya mu bisanzwe umugwi w'umupira w'amaguru si equipe utegura umunsi umwe n'isi ibiri ukwezi cyangwa umwaka umwe hama ngo urahejeje cyangwa witege ngo umusaruro muri uyo mwaka nyene ubonye bidakunze uce ubadekukaje oya ni ibintu bisaba gutegura bisaba umwanya no munsi byanse ejo ukabandanya uno mwaka birashobora kuba bitakunze yuko no mugwi wa Nyori utwara igikombe mugabo uno mwaka bigashobora gukunda mugabo nimba indongozi zaciwe intege nuko badatwaye kino gikombe ibisigura yuko uno mugwi woca witwara uko turiko turabibona ega so witwara uko mu gihe batabandanije babushigikira kujya wahora cankwe kuko ni je sinumva ikibuzi kuko uravye nka Manchester City turabiye mu Bwongereza ujya mu kocha Pepe Guardiola nukuvuga yarashitse arategura umugwi ubureba ko barabona ivyamwa vyabo vy'ingene bagiye baratsinda ingene yatenyenye rero umugwi urategurwa turavye ingene Liverpool yigeze gutegurwa umara igihe urabona ingene Arsenal ibihe yarimazemwo imyaka imara itaja no muri Ligue des Champions ariko bariko barategura umugwi rero naha barategura umugwi umwaka umwe imyaka ibiri sukuca badebukira mu bisanzwe abazungu baracari akantu nubwo hari abavyaha yakantu bakito oya ntako baturushije nitwe tutagomba kubishira oya karorero tugende mu gwa Atletico Madrid umumenyereza wayo yateguye Atletico Madrid igihe kinini cyane nawe urabona ubu vyanse bisaba ko basubira gutegura ni abakinyi bakuze urabona ni equipe ifise abakinyi bakuze batanguye gukura bamwe urabona yuko n'umusaruro utakiri kirenga mugabo abari muri staff baraza kamaro ujya mumenyereza arawumaze barazi yakuye umugwi barazi aho awushikanye
nimba Atletico ubu ija mu migwi 3 ya mbere ibihabwa amahirwe yo gutwara igikombe ca La Liga Santander kuva champion gitango nuko harimwo uruhara reka twizere yuko abarongoye umugwi wa Atletico New bagiye vraiment kwiga ico kibazo baraba hari ikibazo hama bagitorera inyishu. Mu bisanzwe hajya abarundi ni bavuga yuko inka ikamwa iciba yari. Yego. Rero mu bisanzwe umukinyi mu gihe umufashe neza ukamuhemba neza akaronka ibikwiye byose abagukeneye azoga umusaruro bikwiranye. Bisanzwe bashaka no kubahemba neza ariko bikavana na staff ingene itegura urukino ingene giriki nayo ivyo guhemba byo nibisanzwe hari n'imigwi bihemba abakinyi neza ariko ugasanga umusaruro siwo. Mugabo reka twizere yuko bagiye kugikorera ko nimba barabakinyi bagwaye tuzobibona mu misiza barabe ikitagenda neza bagikosore kuko ibi nibaza iyi ni debandende je nagumye nshaka ko umunsi umwe tuzoyigarukako nzogerageza ndondere abandi ba journalist bafise b'inzobere mwibi vya sport tucigeko turabe eske ico kibazo kivahe kugira n'iyindi migwi tubavunira akagohe hakiri kare ntibize bisubire kubashikira. Nibaza yuko abakunzi bacu ba Ndufacom TV aho bari hose nabo batwandikire batubwire eske ico biva kuki bo babona ikibazo kivuye niciye kibazo kibiteye. Ego muri commentaire zabo turabikeneye. Nibaza yuko mu minsi za nkuko batangoye kubikora baze barabitwereka hama ibintu bibandanye bigenda neza imigwi yacu y'u Burundi itera imbere nabo batera imbere Primus League itera imbere ibe ihiganwa by'ukuri ryo ku rwego rushimishije. Mbere yuko dusozera inkino z'umupira w'amaguru muri Primus League tubandanya muri basketball tuyibutsa yuko abakunzi ba Ndufacom TV Ndufacom TV cyangwa Ndufacom company ni company yagutse cyane gose ibahereza amaservice agiye atandukanye babantu babakeneye kurangura ibidandazwa byabo hirya no hino hanze y'igihugu barikunda mu Bushinwa mu Buganda agiye atandukanye Ndufacom company irafise igisata cyo kubaronderera ibyo bidandazwa bikabashikira byoroshe bakabibashikanira byose iyo mwituye aho Ndufacom company ikorera barabifashamo neza cyane. Twibutsa yuko Ndufacom company ikorera kwiri barabara neza na neza ya OTB ni hafi y'inyubako ya Bicol Assurance baca bahabona ubu benshi bahamenyereye ukimubwira aca kubwira ngo impande ya baba mama bagurisha ivyamwa imboga ni hajya nyene. Ego rero mutibagira abantu bamukeneye kurangura imizigo yayo hanze y'igihugu ubu biroroshye cyane mwifashijwemo na Ndufacom company ni ibintu biba biryoshye cyane kandi ibiciro ni biri hasi cyane gose nta kuzimba murahawe ikaze cyane abantu mwari mufise ikibazo cy'ingene mushikana ibidandazwa byanyu mubikuye hanze y'igihugu biroroshe iyo mwituye ino company ya Ndufacom. Abakunzi ba Ndufa Sport ntaco muzobura muri kumwe na Ndufacom company barabafasha abagira imanza z'ubugeni abakeneye ama image meza ama video urana ko twegereje ama diplome abakeneye abazo bafotora bakarana bakorera ama video abaririmbyi bakora ama video karibu cyane turakora indirimbo ikindi rero akabijya ubu basigaye bakotesha n'imiduga ubu baraguhatiye ukirigura yizungurukana amafaranga ibihumbi bingahe 80,000 ibihumbi umunsi wose oya ntuba waranguye urumva babago rero niba nyarukire ku cicaro ca Ndufacom company abakeneye gukoresha ubupira bakora ubupira bwiza cyane narenganya ahantu ndakambaye baravuga ati eske ako gapira ni haje wanyu mwakikoreye murabukora tego cyane karibu cyane tubakorere ubupira bwiza babandikire ko ivyo bashaka byose. Rero urumva si ibyo gusa urumva yuko
Ndufacom company ni nini cyane yaje hageze kandi iri ibintu byinshi byagutse bitwoyivuga ngo tuyimare umuntu akeneye kumenya byinshi muri yo aragira ku cicaro cyayo gikuru akakura amakuru reka twizere yuko barabyumva barabibona abakunzi ba Ndufacom TV nkuko babibona mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka twe tuce twinyarukira tubandanye na basket. Uko biri kose si inkuru nziza ariko turashima uko byagenze. Urunani rwarasezerewe ntibyakunze yuko rushika muri bare 2023 izobera aho hakurya Kigali. Ni nyuma yo gutsindwa yari yatanguye neza itsinda umugwi wo muri Kenya ariko birangira nayo itanguye kuziratsindwa. Yaratsinze n'umugwi urukino rugira kabiri. Urukino rugira kabiri yaratsinzwe itsindwa n'umugwi wo muri itsindwa n'umugwi wo muri hariya bakiniye muri South Africa. Ego nayo ikiratsinda uwundi ikiratsinda uyundi mugwi wo muri South Cape Town amanota 59 ku manota 49. Ikironka amahirwe yo gukinira ikibanza kigira gatatu n'umugwi wo ngaho hakurya mu Buganda City mu Buganda City Oilers. Ego ucubatsinda amanota 71 ku manota 62. Biba birarangiye ku mugwi w'urunani ntibikunze kugenda muri bare aho i Kigali ariko bari bagerageje barerekanye ishusho y'igihugu ntaco batakoze ariko igikenewe no kuraba mbega habuze iki abakinyi byagenze gute. Hari abakantu gatoyi bavuze ko hari abakinyi batakinishijwe bari kugira ico berekanye ariko ko biri kose ngira biduhicigwa kugira mu mwaka uza nibasubira kugira ayo mahirwe baze bayakosora. None muri make ni igiki wewe ubwawe ubona kuba gisa n'icagoye no mu bwanje novuga harabagoye imigwi yabatsinze n'imigwi barusha experience ico ni kimwe. Ikindi no kuri bari bitanze kuko urabona aho batsindwa barushwa 10 nabo batsinze bagatsinda bakarusha amanota 10 ariko kuri urukino rwa nyuma biza kurangira babatsinze kandi urabona ko babatsinze amanota ashika ku 9 bari bagerageje. Navuga mu bisanzwe ntawo bagayira intambwe bageze aho bagaruke ntawo bibagayira kuko barafise inkino batsinze nubwo atawa amatsinda byose. Reka turindire batsinze inkino zibiri batsindwa zibiri. Nibaza uko biri kose nuko twabuze ayo mahirwe tubandanye ishaka nkuko ikivugo cacu urunani ari ishaka uko biri kose nawe umufana w'urunani. Oya iyo urunani rusohotse abarundi twese tuba abafana b'uwo mugwi yaba n'abafana ba New Star abafana ba Dinamo uzibahamana bose mwo mwanya tuba turabafana b'urunani kubera tuba twahinduye ahubwo tuba abafana b'igihugu ko baba baserukiye igihugu nayo ubundi bwo umujournaliste ntiyemerewe kwerekana aho ahengami naho igisagara ca Bujumbura muri iyo minsi cahora cose ari gifana urunani mugabo siko biri abafana ba Dinamo bagumyeho bande bose. Reka twizere yuko oya ntarekorewe no kwerekana aho ahengami. Nibaze yuko kazoza ku migwi yana mu Burundi muri basketball uyibona gute? Kariho kandi neza cyane kuko urabona dusigaye dusohoka imigwi ubisigaye irimwe amafaranga championnat zitavana ko je ndabona kazoza barazana abakinyi bakomeye mu migwi itandukanye kazoza karimwe muri basket kandi tubishimire Mutama sigaye yarongoye ishira hamwe ry'umupira w'amaboko urabona ego ararondera ama sponsor menshi dushimire n'abarongoye imigwi ya basket ejo ni heza ejo ni heza. Reka tuvyizere abakunzi bacu bo mu kiganiro ca Ndufa Sport. Reka tuce turabira hamwe nkuko
bama badushigikira bakadukurikirana baze barabitwereka ariko muri commentaire genda bibisabiye muze muravuga ati aha mwotugirira iki cankwe mutubwira ivyo mwaneguye mutubwira ivyo mwashimye harya ngo umuntu yubakwa n'uwundi umuntu yubakwa n'uwundi kuko atabivuze asigaranya akantu ntibiba neza mugabo muri commentaire akandika ati mwohindura ibi mwokongereza ibi cyangwa bakadutera intege natwe biraduha intege yo kugira yo kurondera byinshi gusumba ariko abiwacu muri Ndufacom ndabizeye barabikora abatarabikora nabo twizere ko bagiye gutangura kubikora katuce turabira hamwe ingene aya mapure phase de pure aha muri Coupe du Monde ingene iyi mice yagenze duhereye ku match ingene zagiye ziraba duhere mu kuva ku rukino rwa mbere rwa Qatar na Equateur tubabwira n'imigwi yasohotse tukigugera dushike n'ingene zigiye guhura muri 8e de finale ubwo tubone 8e de finale nibaza uravye 8e de finale urashobora kucubona n'umuguzo utwara igikombe urashaka kucukwihwisha kuko urabona imigwi imwe ikomeye yatanguye kuvamo musanzwe nova yuko ari ibintu bya ni chance si ibintu bova ngo barabipanze nta warazi ngo muri wikime hazoja yizi mugabo hari imigwi imaze gutumbarana muri wikime do finale waciye tubona yuko yamaze kurengana mu bivuga uko kuko niyo kujayo yagiyeyo ku mahigwe umenga ni igenda amaguru ntuvuge ngo hitirengana oya hajya ushobora kubona ibitangazo kuko twabonye ibitangaza byinshi aha bakiri mu matsinda dushobora no kubibona muri weekend do finale nta bizi birashoboka kuko nta kidashoboka football yo isigaye irimo ibitangaza byinshi cyane reka duhere ku rukino rwa mbere rwaguguruye iyi Coupe du Monde yari Equateur itsinda Qatar ibitsindo bibiri mwiyo pure nyene Senegal itsindwa na Pays-Bas bibiri aho hari ku rukino rwa mbere urukino rugira kabiri Senegal itsinda Qatar ibitsindo bitatu kuri kimwe uwo munsi abanyafrika twese twaraye duhimbawe ku rundi ruhande Pays-Bas yari yanganije na Equateur urukino rugera gatatu Senegal isubira n'ubundi kudutwenza isubira kutuha umunezero mu gutsinda Equateur ibitsindo bibiri kuri kimwe byaciye bituma Senegal irengana ija mu 18 gishiri ca nyuma Pays-Bas yari kiratsinda Qatar ibitsindo bibiri ego aho rero muri pure y'wabo groupe yabo yari groupe A baciye basohoka Pays-Bas ari ya mbere n'amanota 7 ibitsi ibitsindo 4 Senegal isohoka ari ya kabiri n'amanota 6 ibitsi igitsindo kimwe Equateur isohoka ari ya gatatu ifise amanota 4 n'igitsindo kimwe Qatar yuguruye iyi Coupe du Monde ibaye ya mbere yanditse amateka nibaza yuko atayindi zoyandika isohotse ifise amanota ubusa n'umwenda w'ibitsindo bitandatu nta n'igitsindo na kimwe yinjije nta gitsindo yacinjije abanyafrika baratandukanye abanyafrika kuri ego barinjije Senegal igitsindo kimwe kiya gitsindo nta n'uwo giharura Qatar icakira urukino rwa mbere nabwiye abantu ati naho yohura n'intamba intamba yotsinda nuko rero byarangiye hashika harengana Pays-Bas ihita irengana isotsa ari ya mbere na Senegal ibirarenganye mu yindi groupe ariyo twovuga ngo B Angleterre urukino rwa mbere yaje inyagira Iran ibitsindo bitandatu kuri bibiri etazinganya na Pays de Galles ya bare kimwe ku kindi urukino rugira kabiri Iran itsinda Pays de Galles ibitsindo bibiri Angleterre inganya ubusa ku bundi na Etazini urukino rugira gatatu Etazini yatsinze Iran igitsindo kimwe Angleterre itsinda Pays de Galles ibitsindo bitatu bica bituma Angleterre isohoka ari ya mbere mwitsinda ikurikirwa na Etazini
uzi yuko Iran burya habuze akantu gato Iran habuze akantu gatoyi kugira nayo irengane, ariko nuko yacitsindwa n'ubundi uwari gutsinda mwabo babiri niwe yategerezwa, niwe Iran itsinda yari niyo yashirengana. Uwutsinda niwe yategerezwa kurengana ngaho. Muri ndi tsinda twovuga ngo ni se, urukino rwa mbere Argentine itsindwa na Arabie Saoudite. Yatsinzwe n'umugwi wa Arabie Saoudite. Ego. Abantu baravuga ati ya Argentine tuzi ya Messi ivuga mu bimenyesha makuru cyane bigiye kurangiraga. Abakunzi bacu barabonye ko twanditse no ku mbuga muri Arabie Saoudite bahise babaha ikonje, abakinyi babaha imiduga myiza mu kwigina iyo ntsinzi. Ntivyagarukiye aho Mexique inganya na Pologne ubusa ku bundi. Urukino rukurikira Pologne itsinda Arabie Saoudite ibitsindo 2-0. Argentine itsinda Mexique nayo nyene ibitsindo 2-0. Urukino rugira gatatu Argentine inyagira Pologne ibitsindo 2-0. Mexique ikitsinda Arabie Saoudite 2-1. Ariko birangira Mexique naho itsinze itarenganye, haciye harengana Pologne na Mexique n'umugwi wa Argentine. Umugwi wa Argentine ucurengana ari uwa mbere, Pologne ikirengana ari ya kabiri n'amanota 4. Argentine ikirengana n'amanota 6. Mugabo urabura n'ubwo wavuze ngo muri wikeme ntabwo bazora gukina. None akararo gatoya hano ngo Argentine kuzohura na Australia muri semifinale. Aho nyene urumva yuko ntakana wumva muyene yuko Australia uzodigago kubera iki? Australia heruka gutsinda Denmark, tuzi ko ari umugwi ukomeye cyane i Burayi. Uwo mupira uza warahinduye imirisho umugani w'abantu. Ndakubwire nimba ari qualification je ntaziga n'abandi nyirango baheza amahirwe make ni qualification ya Australia. Rero waraye ubibonye, reka turindire. Australia umwongereza yavuze ngo wait and see, reka turindire gatoyi tuzabona. Kurundi ruhande Ubufaransa, urukino rwa mbere Ubufaransa bwanyagiye Australia ruvuga ibitsindo 4-1. Denmark inganya na Tunisia ubusa ku bundi. Urukino rukurikira Australia izinyagira Tunisia igitsindo 1-0. Wowe ariko uravuga imagine yatumye Tunisia tabakarisi hama aho niho bavyankiye. France nayo izitsinda Denmark ibitsindo 2-1. Australia isubira izinyagira ryari Denmark igitsindo 1-0. Tunisia inyagira Ubufaransa 1-0, ariko bibaviramwo ivy'ubusa kubera Australia yari yatsinze. Iyi ntuzeye yari igoye cyane, yari igoye kugera naho Ubufaransa bwasohotse bufise amanota 6, Australia isohoka ifise 6 naho yivuga. Mugabo Ubufaransa kuba bwarasohotse benshi baragarutse ku rukino rw'Ubufaransa. Urukino rwa nyuma Ubufaransa nta nguvu bwakina. None rega ngo byasa niboneka Ubufaransa bwari qualifié deja muri huitième de finale. Ariko urumva ko na Australia yakoresheje ingufu, nayo yatsinze inkino 2, yatsinzwe n'Ubufaransa gusa. Ubufaransa tugarutse ku gakuru aha turiko turabandanya ngo Ubufaransa bwakuyeho ya miziro twari twavuze, hamwe wasanga umugufisi igikombe uviramo mu ego. Ivyo ni vyaremanye bigaruka eka n'izindi. Ubufaransa bwakuyeho imiziro myinshi bushika aribwo bubu bwa mbere bugeze muri 1/8. Ubufaransa babufitiye ubwoba ko bushobora gukuraho umuziro bwo kwiyongera igikombe kabiri kikurikirana. Reka tubirindire navyo nyene biracashoboka. Kurundi ruhande Ubuyapani bwatanguye bwihibara butsinda umugwi wa Alemanye ibitsindo 2-1. Umumenyesha makuru ntare kuri yo gufa. Kuva ku munsi w'ejo narayimbaye umufana w'Ubuyapani. Oya urumva wowe ngaho nturi umufana, ahubwo waryohewe na programa y'Ubuyapani.
waryohewe n'ukuntu ubuyapani busigaye bukina nayo ubundi bw'umufana bari wo guhera kuva kera akabandanya naho biba umufana mushasha baramwemera. Reka tukwite cinjire nta kibazo. Ubuyapani ku rukino rwa mbere bwarafatiye Alemanye. Alemanye urazi yuko naho twari amahirwe menshi cyane gose ma equipe twaye ukashobora gutwara ino higano. Yego mugabo ku rukino rwa mbere Ubuyapani igice cya mbere birangira butsinzwe igitsindo kimwe. Avuga ati Alemanye vya bintu twayivuga ko ni vya bindi nyene. Ubuyapani buraza mu gice cya kabiri mu minota mikenya igice cya kabiri gitanga kirifatira Alemanye kikubita ibitsindo ivyo bibiri mu mwanya mutoye mu masegonda ntivyaritwaye iminota itanu ntiyashitse bari bahejeje gutsinda bica birangira uko nyene. Espagne itsinda Costa Rica ibitsindi kubusa. Espagne kiraza yifata Costa Rica irayihereranya. Turavuga ati kino gihugu cyabaye karisiye gute muri Coupe du Monde. Espagne ibitsindi kubusa nivyo vyayihaye n'amahirwe yo gutuma barengana ejo. Turabigarukako urukino rugira kabiri. Ego Japo yaje itsindwa na Costa Rica. Umwe yatsindwa ibitsindi indwi atsinda Japo yari yatsinze 2-1. Urabona ko nararavye urukino wahuje Ubuyapani na Alemanye. Ego navuga ati buno Ubuyapani buraza gutsinda no mu gwa Costa Rica bike bitari. Iyi football irayobeye. Espagne iza inganya na Alemanye. Umunsi wa nyuma rero w'ejo Alemanye yararanyamarira. Alemanye yaragerageje itsinda Costa Rica ibitsindo 4-2. Ubuyapani buza busubira bwihereranya Espagne nkuko bwagize Alemanye mu minota ingahe bubarorora hino. Mugo turamenyeze yuko igice cya mbere cyarangiye imigwi ibiri karishi yari Espagne n'umugwi wa Alemanye. Urumva ejo harimo ibiharuro byinshi. Japo yaciye izikiragombora atanakanya gaciye Costa Rica ngo biragomboye. Ubwo nyene Japo icya kabiri atanakanya hariya tuza tubona Costa Rica icya kabiri tuza tubona ku munota wa 68 Alemanye na Espagne zari zavuye ku munota wa 68. Umugwi uri imbere wari umugwi w'Ubuyapani n'umugwi wa Costa Rica wagira kabiri. Turavuga ati none bitangaje birabaye mu masada marira. Alemanye ikiraza iratsinda n'ubundi mugabo biyiviramwo amarira. Yaratsinda ihereza ibyishimo aba Espagne. Ego yatumye Espagne cirengana kubera yo yari yibikiye ibitsindindwi mu rukino rwo gutangura. Aho abadagi bose bidoga ko igitsindo c'Ubuyapani cinjiye atarico. Mugo tubiravye n'amategeko ingene asigaye yavuga naho kuba kantu gato kakiri ku murongo ubu bakostera ko umupira utarasohoka. Sijya mbere byari bibaye. Hari n'izindi sanzwe zamera nka kuvuga ugasanga umupira wasose usa n'uwarenze rimwe. Umupira wo ukiri hejuru birazwa. Ukiri hejuru ntuburasohoka. Naho yogira ko umupira uri hejuru akawukurayo ntuburasohoka. Mugabo rero uri hasi hakiriho akantu gatoyi kari ku murongo bafata ko umupira utarasohoka. Nivyo vyatumye igitsindo c'Ubuyapani cemegwa naho kitahurijwe ko. Rero umuntu atafana mu Yapani aze gifashanya gifana mu Yapani. Umuyapani n'ugatsindwa ku kanyuma araza akabikora ntimusenye iminota myinshi. Iminota 3 irahagije gushira ibitsindo 2 hama tukabandanya. Tubirindire tuca tugenda muri groupe irimwo Croatie, Maroc, Belgique na Canada. Urukino rwa mbere Maroc yaje kwerekana ko ikomeye inganya na Croatie. Croatie yantangaje nanje Maroc n'umugwi wantangaje nanje yuko gukomera turabizi yuko ukomeye. Mugabo ku resist imbere ya Croatie bakangana nibisanzwe. Byagere match yabo narayiravye ndavuga ati uno mugwi imigwi igiye guhura izohura n'ikibazo. Belgique itsinda Canada igitsindo 1-0. Ntivyari bitangaje naho Canada yakinye umupira mwiza kugera naho ababirigi bavuga ati mukinyi umupira. Kevin De Bruyne niwe yavuze ati jewe agashimwe ndose atowe nk'umukinyi yigenjeje neza. Naho na Karose mugo ndavye umupira Canada bakinye no twabazigako.
ndabona umenga agashimwe sinayindaga ahubwo rugero rukino rwageretse yuko umugwi w'ububirigi udakomeye atabukomezi bwabo ufise utsinda igitsindo kimwe kandi Canada yarakiye amahirwe yo gutsinda rero byageretse yuko ububirigi nubwo bwatsinze buranyereka yuko butiteguye neza bwari kwigana urukino rukurikira Marokiza iratsindagira ububirigi byatera akavuyo mu gihugu ca Belgique ubatsinda ibitsindo 2-0 aho Croatie yaje kugira remontada yatanguye iratsindwa na Canada igitsindo ca mbere birangira yinyagiye ibitsindo 4 ibitsindo kuri kimwe batanguye kubatsinda aho urukino rugira gatatu Maroc isubira kwerekana umupira wa Afrika wateye imbere itsinda Canada ibitsindo 2-0 Croatie na Belgique barundi binganiriza ubusa ku bundi aho Lukaku ino match ni match yari iteye agahinda yari match ikomeye gose kandi Croatie nakitagize yarakinye nakubwira ati umubirigi nawe yarose amahirwe menshi ayaronka kuri Lukaku inyuma yuko Lukaku yinjiye ndavuga yuko umubirigi bwagize amahirwe mabi mu kudatanguza mu kibuga ariko Lukaku amahirwe nayo yarose bavuga ngo ajya amahirwe iyo ni bimwe iyo idakora yaharugwa mu bakinyi bafise ibitsi yaca bameye bitera wiriganwa yarose amaokaziyo menshi kugera yaho bivuga ko batanguye no kumutuka ibijanye n'urukoba kuba yarahushije ibitsindo ariko umupira ni kumeze bije bishikira abakinyi bose nta bidashikira ni hahandi royo kimfuni kandi bijana nayo undi ukava ahubwo abantu baravuga ati ubiri gikoga ari ufise rukavuka mutabuza hanze nuko tamumenye no kutamusobanura uwariwe ku rundi ruhande Brazil Cameroon Serbia urukino rwa mbere Swiss itsinda Cameroon igitsindo kimwe batsinzwe n'umuhungu w'iwabo kimwe kubusa aravuga ati mumbabarire si jewe ntiyigeze na celebration yiwe yaramanitse amaboko ati nta kundi buri bugende Brazil iza inyagira Serbia ibitsindo 2-0 urukino rugira kabiri Cameroon iraza urukino rw'ibisazi ibitsindo 3-0 na Serbia je gwaranchanze sinjira nk'imvura baratsinda ibitsindo gushikaho umuntu yibaza ati yabaye football ariko uru rukino rwatweretse yuko Cameroon yaragize ibintu twovuga abanyafrika dushobora kubona ko bitari byo umutama nka Abubakar kutamuha icyizere mu nkino z'ubwa mbere biri mu bintu vyatumye abanyakamerune n'abanyafrika twidoga kuko urabona ko yaje akerekana urukino rwiza mu nyuma kuri urukino kwirukana ujya mu gardien aho bivugwa ko hoba hariho amatati hamwe n'urongoye ishirahamwe ry'iwabo ariko tutararonkera ivyemeza yego tudashobora kwemeza baravuga yuko ibi bitsindo 3 batsinzwe kuri Serbia byabaye umugardien atarashoboye ariko byose niko bimeze baza banganya 3-0 Brazil itsinda igitsindo kimwe Swiss uno munsi baraza gukina Serbia hore na Swiss Cameroon na Brazil ariko Brazil za yararenganye haracari ko hararondegwa uburengana hagati ya Cameroon Swiss na Serbia kuko urabona Swiss ifise amanota 3 Serbia na Cameroon bafise rimwe Serbia itsinze ikigirane Cameroon itsinze ikigirane Swiss itsinze ikigira yirunda 6 urumva ikirengano kuri kwamye reka turindire ingene bihava bigenda je ndaha ikizero no mu Cameroon urashobora ni wakoresha inguvu nkizo wakoresha ku rukino rwa Serbia uno mugura ashobora gutsinda uno mugwa Brazil ni ibintu umenga ntibyoroshe mugabo nkuko tumaze ibise tubibona yuko inkino imaze gukatisha iteke yo kurengana n'ubundi abakinyi banyende babike
nzobakoreshe ejo hazaza gutangara ubona Venezuela adatanguye mu kibuga n'abandi mugabo ikipe ya kabiri ntiwibagire ko Brazil naho bozana ikipe igira gatatu none ukureyo Anthony winjizemwo Rafinha ukuremwo Rodrigo ushizemwo Gabriel Jesus usanga biragoye no kumenya ko ari ikipe utanguje hanze nabo utanguje mu kibuga bose banga mugabo Cameroon ize gushiramwe ingufu biraza kuyigendera neza ingufu nyinshi birashoboka ntibidashoboka mu mupira w'amaguru katuce dusimbira kwa wa mutama CR7 muri groupe yabo turabe aho hamuvuze ko amakuru yagombye Adidas irakomeye umupira wabo urimwo ubuhinga hamwe umuntu awukoze ko gusa ivyuma bihita vyumva ko hari umuntu yawukozeko muri groupe yiwabo urukino rwa mbere baraje irigwe ingana na Korea Portugal itsinda Ghana 3-2 urukino rwari ruryoshe kuraba Ghana yatsinzwe ku bw'amahirwe make je ndabona hajya ahantu Ghana yaratsinzwe igitsindo ca gatatu ca Portugal ca gatatu igitsindo batahurijeko eka nijya penalty usibye yuko yamukoze ko gatoyi umurefa yaranse kugenda kuraba muri VAR ahita atanga penalty ijya penalty nyene niyo navuga bamwe baravuze ati kubera ko atagiye muri VAR yahise atanga ijya penalty urumva biragoye abarefi iyo bahuye n'aba bakinyi b'abastare umukoze ko gusa gatoyi aca atanga penalty urukino rugira kabiri Ghana yaragira vyerekana itsinda Korea du Sud ibitsindo 3 ego urukino nago nyene rutari goroshe Portugal itsinda Uruguay ibitsindo 2 kubusa oyo umugwi uno munsi Ghana irihorera 2010 mu kanya urukino Ghana na irigwe bace baja mu kibuga Korea na Portugal uko ku manota barushanya Portugal yo yaramaze kurengana ifise amanota 6 Ghana ifise 3 Korea du Sud ifise inota 1 irigwe ifise inota 1 amakoca bahura Ghana na irigwe no kuvuga ubutsinda Ghana kanganya azobarenganya Ghana irashobora kwihora ivyo Suarez yayikoreye muri 2010 Suarez uno munsi bamubajije hari Suarez uno munsi bamubajije niba yose abikigongo abanyafrika we yavuze ati jewe icaha nakoze narasavye umupira samye umupira igihano kibihana nka ikarata itukura rero ikosa ntiriri wanje ahubwo je natanze n'amahirwe baronka penalty ikosa barishire ku munyagana w'iwabo yahushije penalty nayo ubundi bwo je nta kosa mfise ikosa nararirishe barampaye ikarata itukura abanyagana bavuga ati wowe wakuye igitsindo cinjiye ntibisigura rero urumva yarahiye gusaba imbabazi avuga ko atakosa afise ikosa naryo yakoze yamaze kurihanirwa kandi biri mumvikana abanyagana kujya muntu yateye penalty niwe yatugiriye Suarez nta kosa yakoze ibikwiriye kandi kosa yakoze yararihaniwe kandi mu gihugu iwabo naho baramushimiye nuvuga yakoresheje ubwenge n'ayandi mahirwe yarasigaranye yavuga ati twatsinzwe ndasaba icyo bakora n'iki hari igihe amahirwe yo dusekera bakayihusha kandi byagenze uko nyene uno munsi ruza kuba rutari urukino rworoshe je ndiko ndabiraba Ghana n'umugwi wagiye muri Coupe du Monde mu migwi yo ngaha muri Afrika tutawuha amahirwe menshi ariko nkibona urukino yakinye urukino rwa mbere yakinye na Portugal mbona ati karangamutima ka Ghana karabandanya naho ubona rero turindiriye turabe kwihavirengana jewe ubwanjye ndabona yuko uno mu gushobora kwiyunga ibindi bimaze kwiyunga yo muri Afrika inyuma ya na Senegal ashobora kwiyungira ko no mu wa Ghana reka twindire mu kanya urukino ruca rutangura turabiza kuvamo
ego nukuvuga reka turindire turabe ingene bihava bigenda reka tuce dusimbira kuri 8e de finale kuko iki gikombe nta kwicara bahise ejo barabandanya umugwi wa mbere uko zarenganye zihita zikina nta kwicara umwanya ni muto kandi baranyoteye gusubira mu migwi yabo babandanya nuvuga muri 8e de finale izotangura ku munsi wa gatandatu ni itariki 3 uko 12 twamaze kwinjiramo muri 8e de finale umugwi wa Pays-Bas nigo rukino rwa mbere umugwi wa Pays-Bas uzohura n'umugwi wa Etats-Unis azoba ari isaha 10 z'umuhingamo hano iwacu inabari 11 isaha 11 urumva n'amasaha meza benshi bamaze kuva ku buzi urundi rukino ruzoba mu ijoro isaha 3 z'ijoro umugwi wa Argentine uzoba uri kumwe n'umugwi wa Australia ku munsi w'Imana itariki 4 umugwi w'Ubufaransa uzotana mu mitwe n'umugwi wa Pologne isaha 11 isaha z'ijoro saa 3 z'ijoro saa 3 z'ijoro naho umugwi wa hano iwacu muri Afrika Senegal uzoba uriko uratana mu mitwe n'umugwi wa Angleterre twizere yuko sise ivyo yavuze ko igikombe cy'isi gikeneye muri Afrika yabura Angleterre James bandiko ndabona ko amateka yavuze ari iyi match ndayimuhaye iyi match ndayimuhaye niyo itsinda iyindi migwi yose izobisigaye nzoyibwira ati banza mu bisumugwi wa Senegal urengana bisigura kuko ariko ruzotwereka ko iki n'urukino mu bisanzwe umuntu yomutegera ko rwambere ku rundi ruhande ku munsi wa mbere itariki 5 umugwi w'Ubuyapani uzoba uri kuratana mu mitwe n'umugwi wa Croatia urukino rutoroshe izi nkino zose zizoba ziri kuri ano masaha saa 11 z'umugoroba n'isaha 3 z'ijoro Maroc uwundi mugwi wo muri Afrika y'iwacu bahure na tuvuga ngo abaturanyi nuvuga ni birometero 15 uva muri Maroc uje muri Espagne ni birometero 15 no kuvuga ushobora kuhagenda n'amaguru birasanzwe mugabo hacamwo ikiyaga Maroc genda n'ubwato Maroc izori kumwe na Espagne urabona iyi migwi iwacu muri Afrika hari uzogera muri kimwe ca kane Maroc izogera mu gice ca kane gishiri cyane muri hano kuri Espagne kuri bagaga ndayabahirwe basanzwe bazinanye basangiye byinshi tuje tusimbira turabe aba meilleur buteur mwanya aba meilleur buteur nabo dushobora kubandanya duha amahirwe kuko harabatashe nk'uyu umunya Equateur Valence yaramaze gutaha Valence yaratashe urumva aracafise bitatu aha reka turabe aba nkuko abafise bitatu ni benshi afise bitatu ni benshi afise bitatu Valencia mugo twari tubivuze muri Equateur bitatu Morata muri Espagne bitatu Kylian Mbappe bitatu hariya muri Pays-Bas ni ninde Gakpo nawe nyara afise bitatu abo nibo bafise amahirwe ariko na Saka aracyarimo afise itsindo bibiri niyo abandanye habwa amahirwe arashobora kubirenza urabona ko iki gikombe basohotse bafise bitatu mu gihe bugenda bararonka kimwe bizorangira bafise nk'ibitsindi indwi bingahe urabona ko Coupe du Monde iratandukanye n'ayandi mashampion kugira uronke igitsindo kimwe uba wawe biba bigoye urabona ko ata Messi tubonamo nta Cristiano tubonamo mugabo Mbappe turamubonamo niba bisabandi umukinyaguma yikaza ashobora gusubirira abo ahubwo turacahiga uwo wazohigana Mbappe azohiganwa na ntuze azohiganwa na Rashford mugabo nuko afise amahirwe make muri weekend oya ko ndavuga mwiyi kariyeri y'umupira muri kariyeri yego bashobora gusozera ivyo muri kariyeri Mbappe ari kumwe na Erling Brot Haaland bari kumwe
biragoye aba ni bazosigarana igitambara hagati Pedri abandi abana bagavi dushobora kubabona mu bitsindo oya ntibishoboka. Oya mugabo Mbappe aracari kumwe. Mbappe na Haaland barashobora kuba Messi na Cristiano. Yego barashobora kubasubirira neza. Na ba Vinicius urabona bariko baraza, reka turindire haracari kare. Iki gikombe kiko kiragera ku musozo. Witiem do finale rinjiyemo. Nkuko twari twabigize dusubira gutanga amahirwe. Subire ndaguha amahirwe nawe. Ya mbere yataje na amahirwe. Alemanya yarataje. Je nta urata. Espagne, Brazil na Portugal. Kandi no ndacaraho nyene. Kugende na amahirwe ne trata. Kuko jiyo nari nahaye gutaha kare. Yagumye bandanya no gufaransa. Byabaye igihe. Je urumva nta urata. Uwo nahaye gutaha nawe ntarata. Ego. Je ndacaraho Portugal, Espagne na Brazil. Amahirwe abo bantu buza. Argentine amahirwe yayagabanije ku rukino rwa mbere mugabo yongeye kuyagarukana imbere ya Australia. Ndabona yuko ine ikipe ishobora kuzogera kure, irafise amahirwe yo kurengana kino gice c'8 gishiri cyanyuma byoroshe. None rega ntiwogira muri final utarenganye kino gice gigiye kurikira. Ego Argentine ndayiha amahirwe mugabo sindayifana mu nyumve. Ubundi kubiharuro aho mwitso tuko turabiharuro. Ubundi mugumereza amahirwe n'umugwi w'Ubufaransa. Umugwi w'Ubufaransa ndawuha amahirwe menshi yo gutwara kino gikombe. N'umugwi wa Portugal ndawuha amahirwe yo gutahukana kino gikombe. Aha turiko turibagire umugwi w'Ubwongereza uravye n'abakinyi ufise ntushobora kuba nawo nyine mu migwi. Umugwi w'Ubwongereza n'umugwi mu bisanzwe uravye ekipe itangura, uravye bando touche, uravuga ati ekipe irubakitse kandi ifise abakinyi beza kandi bazogera kure. Mugabo baherutse banyemeza ku match ya mbere itsinda Iran 6-2 gusa. Mugabo izindi nkino zose nkobwije ukuri. None ntiwabonye bakina na Etazi. Ubwongereza bwavuye habe Etazi ni yarakinye umupira ndavuga ati ubwongereza bwagiye. Reka tuzogaruka turaba ingene ndetse. Hama n'Ubuyapani bwasobwa inyuma yo gukura Alemanya buri mu migwi nonyene. Ico ndagushigikiye Ubuyapani naje ndakwemerera ko bushobora gutsinda Croatia bukageramo muri kimwe cyane. Mbe urazi yuko muri 2018 niwo mugwi wasezereye Alemanya. C'est Ubuyapani. Kuko Alemanya yipfiriyeyo yavuyeyo mu 2018 ihageze muri bukeye yavuyeyo mu mapure inzira narengana. Mugabo ubu Buyapani ndibukara umugwi bwasezereye bashobora kuba bari kumwe mwitsinda nayo ubundi bwo Alemanya ntiyari inzira arengana. Reka twibaze yuko tuzogaruka, reka duha amahirwe abadukurikirana nabo bandike imigwi itatu muhereza amahirwe muri igiye kubandanya muri ndumva nose abadeje wacu umuntu azotora umugwi uzotwara igikombe mw'itatu ubushimwe baca muri commentaire batatu urumva bazoba batatu ba mbere cyangwa uwa mbere yatanguye kwandika iyo migwi akayitora. Nawe imigwi itatu guhitamwo tubirabe abakunzi bacu ba Ndufacom bandika imigwi itatu nabo babone izotwara igikombe kandi babandanye badushigikira. Gusa Ubuyapani bwaraye buhombeje FIFA babandanye badushigikira mu kugira amapartage menshi bakurikirane imbuga zacu bibuke kuza baragenda no kuri website ya Ndufacom company ni www.ndufacom.b. Yes, bakunzi ba Ndufacom TV, Ndufacom turabashimiye, turabakengurukiye uko mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Mutibagira gupartage cyangwa gusangiza abandi ibiganiro byacu. Ntimubyisangize mwenyene, ibintu biryoha bisangiwe. Ikindi baze baradusanga ku rubuga
rubuga rwacu rwa Facebook, page ya Facebook ni Ndufacom TV, amakuru mu buryo bw'inyandiko kandi baze barashirako jembe kugira tubibone by'ukuri, mutwereke ko turi kumwe, mutwereke ku makuru tuba twabahereje, tubone like zanyu, partage zanyu, tubone yuko muri kumadukira neza. Si kuri Facebook gusa, kuri YouTube naho ni Ndufacom TV. Hama hari ikibiganiro bigiye bitandukanye, usivye Ndufa Sport haracyako n'ibindi ibiganiro by'amasengesho, entertainment, ibiganiro byose tuyibutsa yuko n'umuntu wese afise ikintu akora akeneye yuko gishika kure cyangwa abantu bakimenye. Si byiza gukora wiyugaranye, shikira aho Ndufacom company korera, uze tuguhe ikiganiro, urushikirize ikiganiro, wamamaze, uvuge imirimo yawe ukora iyo aho ukorera, kugira ngo abantu bamenye aho ukorera imirimo yawe. Niho bizotworohera. Nimba hari none erege urata myinshi mugabo abantu batazi yuko ukora icyo kintu, mugabo hamwe woza ugashikiriza ukavuga ati genda nimba ari nk'isabuni ukora, ukaba ndazikora hano intebe special zitandukanye n'izindi muri ibintu meni ivyo. Abantu mwakerewe munyaruke babandanye bahurumbira Ndufacom company ikora ibintu bitandukanye, uko nizera nuko abakunzi ba Ndufa Sport n'abantu twumva ibintu hakiri kare, ndavyizeye. Ikibanza bakoreramwo, ikibanza dukoreramwo ni kwibarabara rya OTB, impande y'inyubako zandiko canke uduganye aho bakunze kwitwa kwa Ntiba, impande y'akabare kwa Ntiba. Ni hafi na hafi yahari abamama badandaza ivyamwa, bakadandaza imboga, bakadandaza ubushaza, ibikibasha bahabona, haroroshe gutora gose. Nibaze yuko abakunzi bacu twabanye neza mu kiganiro, twizere ko tuzosubira guhura mu kiganiro nk'iki. Beniste je nabonye ikiganiro mudo na ikiganiro cyari kimeze neza, haba no kuba dukurikirana, haba ku bari mu bihunga bw'ivyuma, bariko baradufata mu buhinga bw'ivyuma, bamisa misala Larkai. Ubawe cyane musaza, wabikoze neza cyane. Imana ibandanye iguhezagira, ihezagire abarongozi ba Ndufacom company, ndetse nabo dukorana bose, Imana ibahezagire. Bakoze cyane kubandanya badukurikirana, umubandanye muhezagirwa. Peace.